makuru tuyahere mu vy'agateka kazi na muntu. Inyuma yaho abanyororo bari hagati y'amajana 2 n'amajana 3 bapfire mu ibohero rikuru rya Gitega baratokombera atakitabara bamwe mu banyepolitike bagize ico bashikiriza. Abo mu runani rw'abanyepolitike n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Gitega Sefor Arusha baciye bihutira gusohora itangazo ryiyamiriza ako kabi kabije. Kurikira Federico Bamvuga inyumvira arongoye urunani Sefor. Muri iryo tangazo harimwo kumenyesha abarundi yuko tubabajwe n'ivyaraye bibereye mu ibohero rikuru rya Mpimba ya Gitega rya Gitega, aho umuriro batazi neza ico wavuyeko, naho bavuga ko wavuye ngo ku muyaga nkuba. Uravye ingene wadutse, ingene wakoze, ingene wamaze abantu, ntawe bavuga ko byavuye ku muyaga nkuba gusa. Hanyuma tukababazwa rero nuko ivyo byose byabaye igihe abanyororo bariko bagwana n'imbeya z'umuriro, bariko baratokombera, batabaje abapolisi, nabo bakababwira bati twebwe batubariye ko atawe tutabatabara. Hanyuma hambavu y'ivyo nuko tubikura mu radio mpuzamakungu RFI, ubona ko bavuze bati muri ico gihe nyene umuriro umaze kwaduka, ibya biduga bitabara abagowe aho umuriro wadutse byagiye kwashika mu vy'ukuri haheze amasaha 2. Uwo muriro umaze kwaduka amasaha 2 ni menshi, ku buryo muri ayo masaha 2 ibara ryari ryamaze kugwa. Harimwo abarokotse bake, ariko ingene bitigira babivuga abavyorosha bavuga ko ari 38 n'abahiye bangana baje nko kamuganga 26, ariko ababibonye bo ngaho mu nyororo nyene bavuga bati hariho nk'ahantu harimwo nk'abantu 300 aho nta numwe yarokotse, bose baba barapfiriyeyo n'abandi rero baba barapfuye. Rero bakavuga bati ibara ryaraguye, kandi nako turemeza ko ibara ryaguye. Turavye izo mbeya, tukarabira abatokombeye, imibiri yose yahiye, bandi bagacika imitwe igasanganira isigaye ngaho gusa, byose byukuri nibara ryari riguye. Sefor Arusha ikanegura ahanini ingendo y'igipolisi gicungera ibohero rya Gitega, bakanasaba umugwi wigenga byukuri kugira utange umuco kuri uwo muriro wahitanye ubuzima bwa benshi, bakanahoza ababuze ababo. N'ubunyene tumukurikire. Hanyuma rero twatwonero akariho guhoza imiryango yabuze, ibabaye kabiri, kubera ko ababo bari bapfunzwe biteze ko basubira mu miryango, ariko siyo byabonetse. Hanyuma kandi nuko baciye bapfira aho nyene, baheraje ubuzima bwabo aho mu munyororo kubera uwo mucanwa. Ikindi muri iryo tangazo rushiramwo nuko tunegura ahanini ingene inzego za leta zijejwe gutabara abanyororo no kubakurikirana zitigera zihaseruka ngo zigire na kingoro na gatonya kugira ngo zikize abo bantu uwo mucanwa waje ugatokombeza iryo bohero rya Gitega. Icanyuma duhereza ko nuko dusaba ahanini mu vy'ukuri leta ishira ahabona ibyabaye, igira ishingeho umurwi atawegamiye, ushobora kutohoza mu vy'ukuri ukatubwira ibyabaye aho mwibohero rikuru rya Gitega. Havuga ibintu vyinshi, hari abavuga yuko byo bari byateguwe na leta yonyene kugira ngo itokombeze barya ngo bari basanzwe bari ngo witwa ko bayihanze ngo bigeze kugira kudeta, aho kwerekura ngo bataye kubera ko icatumye niyo kudeta ibaho kitakiriho. None abo bantu bariko baragwa mu minyororo kubera iki? Kandi si nivyo gusa, burya uravye ingorane zari zabaye, ntawuzi yuko habaye ubutungane nyabwo ari barya bari mu munyororo bari kujamwo, nuko atarabari barya bari batembagaje ibwirizwa shingiro batari kuja mu munyororo. Iyo turonka ubutungane butagirwa na ryene bababikoze,
rero nca dutuma dusaba dushimika tuti abo bantu nibakure mu minyororo batarasubira no guhirayo kubera ko bamaze guhakwa kabiri inkira n'ikira kabiri. Rero twagira ngo dusabe leta ko tuma twiyumvira mwene uko igira iryo tohoza kandi turyemere kuko twabonye ko ryagizwe n'abahinga kandi ryagizwe ko hanyuma tumenye neza icatumye uyo muriro uba n'igituma abantu bapfuye bangana uko kuko ubutungane aho buzozira hose buzobaza icabaye ejo itarike 7 z'ukwezi kwa Kigarama umwaka w'2021. Federico Bamvuga Inyumvira arongoye urunani Sefo Arusha akaba yahoze ari n'icegera c'umukuru w'igihugu. Kuri iyo nkuru nyene abarundi baba mu bihugu vya Buraya bahurikiye mu runani Fodibe nabo bavuga ko baguye mu gahundwe no kubona abajejwe gutabara baje bakwega amaguru. Ibigaragaza amahinyu menshi, Fodibe igasaba amatohoza yigenga kuri uwo muriro wadutse. Kurikira Oscar Butare arongoye urunani rw'abarundi baba i Buraya Fodibe. Mu mubabaro mwinshi n'agahinda aho urunani Fodibe gumva inkuru yuko hari umuriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega ugahitana ubuzima bw'abanyororo benshi cyane abandi bagakomereka, ivyo bikaba tagitabara abanyororo barabuze shenge na rugero. Urunani Fodibe rwagomba rufate kano kanya ruhoza imiryango yabuze gwongere gwifuriza imisuhuko abanyororo bakomeretse. Turababazwa cyane n'ukuntu abatabara batevye bigatuma inganda zitikira kandi bari gushobora gutabagwa ntiyagira barinda gupfa canke ngo bakomereke. Urunani Fodibe rurasaba ko amatohoza yigenga yotunganywa kugira ngo abantu bamenyeshwe icatumye uwo muriro waduka n'icatumye abatabara bataza ku gihe, abantu bakarinda gupfa, inganda zikabanza gutikira, Uburundi bukabanza guhekurwa. Ivyo bimaze kuba, urunani Fodibe rusaba ko abo bafise iki canke ikindi bagirwa mu vyabaye mu ibohero rikuru rya Gitega boheza bakabihanirwa hakurikijwe amategeko. Turasaba leta y'u Burundi ko yotunganya gushingurana iteka abo barundi bene wacu baraye basize ubuzima muri uwo muriro wadutse mu ibohero rikuru rya Gitega, hanyuma bakongera bakavuza abakomeretse bagashumbusha n'abanyororo babuze ivyabo muri ico gihe umuriro waduka mu ibohero rikuru rya Gitega. Dusaba ko leta y'u Burundi yokora ibishoboka byose kugira ngo amabohero yo mu gihugu cy'u Burundi ntaguma arimwe abantu benshi barenga ko bituma umutekano wabo n'ukuntu baheza ngo babeho byononekara. Turangije twifuza ko ibintu byaraye bibaye byo tubera icigwa, byo tubera isomo kugira muri kazoza ntihasubire kuba ibara nk'iri ryaraye bibaye. Oscar Butare arongoye urunani rw'abanyepolitike baba mu bihugu bitandukanye vya Buraya Fodibe. Mu Burundi umunsi mpuzamakungu wo kurwanya igiturire umwaka 2021 wacitse mu gihe umukuru w'igihugu Valentin Ndayishimiye yaruka gutunganya ihwaniro ku rwego rw'igihugu kw'iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Ihwaniro ryabaye ku magenekerezo ya 18 na 19 mu nyonyo mwaka. Iryo hwaniro ryerekanye ingorane rutura zituma igihugu cy'u Burundi kidatera imbere, muri izo havuzwemwo intwari tabereye kujya ibiturire no kudakorera ku mugaragaro. Mu itangazo ishirahamwe Oricome gishinze kurwanya ibiturire mu Burundi n'isesagurwa ry'amatungo ya leta ryasohoye kuri no genekezo y'icenda Kigarama no mwaka, Oricome irashimira umukuru w'igihugu nyakubahwa Valentin Ndayishimiye ku kigoro ari gukora kugira ngo Burundi butere imbere. Iryo shirahamwe rivuga ariko ko riroreranye igishika cyinshi ibikorwa vyemejwe muri iryo hwaniro kandi ko ribikurikiranira hafi. Umunsi mpuzamakungu wo kurwanya igiturire w'uno mwaka washitse mu gihe amakungu ari gutunganya konferanse y'icenda y'ibihugu n'amareta byategeye ku masezerano yo kurwanya igiturire. Konferanse itegekanijwe i Cairo mu Misiri kuva ku igenekerezo rya 13 kugera ku rya 17 Kigarama no mwaka. Muri iyo nama ingingo ruhasha zizofatwa kugira ngo ahagwanywe akaranda k'igiturire ku isi nzima. Oricome nkarimwe mu mashirahamwe yagiriwe ibakwe byo gutumirwa muri iyo konferanse rishimangira ko rivzereka amakungu intambamye mu iterambere ry'ibihugu vya Afrika na cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Oricome rikaba risaba leta y'u Burundi kuzogendera
kurondera ingingo zizofatirwa mu iyo nama mu ntumbero yo kugurandurana n'imizi igiturire mu Burundi. Umunsi wo kurwanya igiturire w'uno mwaka wa 2021 ugeze kandi mu gihe umukuru wa leta zunze ubumwe za Amerika nyakubahwa Joe Biden yatunganije inama y'abakuru b'ibihugu n'uturere nka twose two ku isi, inama yo kwiga ibya demokarasi kuva kuri uno munsi w'igenekerezo ry'icenda kugera ku munsi w'igenekerezo ry'icumi kigarama uno mwaka. Igiturire nka kimwe mu ntambanyi za demokarasi n'iterambere, Oricom itera kama abakuru b'ibihugu n'amareta urukiye muri iyo nama gufata ingingo zibereye zizofasha mu kubumbatira demokarasi n'inkingi zayo arizo intwari bereye, gukorera ku mugaragaro, kurwanya igiturire, kubahiriza agateka kazina muntu, uburenganzira bw'abanyagihugu mu by'ubutunzi na politike. Nk'uko byagenze muri konferanse y'Ibore yatunganijwe n'umukuru w'igihugu cy'Ubufaransa François Mitterrand mu mwaka 1990 kwigenekerezo rya 20 Ruheshi, birakwiye ko bahurikiye mu nama ya demokarasi bumvikana ku itangwa ry'imfashanyo yo guteza imbere amahame ya demokarasi mu by'intwari bereye, gukorera ku mugaragaro n'amareta agengwa n'amategeko. Ivyo bibaye byogabanya ku bwa Oricom amakudeta, ivyaha bikorwa n'amategetsi n'intwari tabereye yibonekeza mu bihugu bicinjira mu nzira ya demokarasi. Ubwa nyuma Oricom yibutsa ko uno munsi ushitse mu gihe haheze imyaka yababa 12 wahoze ari cegera cy'umukuru w'ishiramwe Oricom René Manirumva agandaguwe bunyamaswa kubw'uruganda yarimwo kugwanya igiturire. Oricom kibutsa ko umwaka wa 2015 yunguruje muri sentare Gasambura Manza urubanza rwaciwe kubwicanyi bwakorewe Manirumva, ariko ko inyuma y'imyaka 9 iheze ubwo rubanza rutaraburanishwa. Kubwa Oricom cyo nikemenyesho gikomeye cyerekana ukudahana ivyaha bikorerwa abagwanya igiturire mu Burundi. Oricom ikaba yizeye ariko ko ibikorwa biriko kugwa na leta irongowe na Varisto Ndayishimiye bishobora gutuma hategwa intambwe amashirahamwe ategamiye leta agatangura gufatwa nk'ayatagwanya leta, ahubwo agafatwa nk'ayashigikira leta. Kuva mu buseruko bwa Republika Iharanira Rusange ya Kongo mu ntara ya Kivu Manuko, Jendi Maria Carlos Nini nahazwe ku bwa Radio Peace FM ijwi ryo gwaruka.